turi mu mbona kazoza 2040. Je naragiye ngoma ndabiyo ndiko ndaca ahantu umunsi umwe navuze nti jewe ico mbona izi nzu zose mbona ngaha tuzozimanyagura twubake inzu zijanye n'2060. none aha turiko turakora twisunga. Je nimumbwire abantu muba mwitenga, je mbwira imbona kazoza iyo mwitenga mu 2060. muraha aba mwitenga mbwira imbona kazoza mwitenga y'2060. ndabwira imbona kazoza ya abantu bazokwiba mu Kamenge mu Kinama muri centre ville bose baca biruka mwitenga, umupolisi akabakurikira fye bigaca vyanga kubera nta modoka izobironka hica. muzo ambona kazoza mwitenga mu 2060 nakajagari gusa. aba bandi bose abicanye muzo basanga hajya mwitenga. muravyemeye none kuko muriko murabigira mubona iyo mbona kazoza. imbona kazoza mwitenga nta matara azoba ariyo nta n'amazi. kubera iki? none amazi yogenda ahantu hatarutonde nta barabara. none bazocishahe? amatara azocahe? amazi azocahe? murumva imbona kazoza muriko murabona iyo mwitenga. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Leta y'u Burundi iheruka kwiha amanota 80% ku bikorwa imaze kurangura. Ayo manota na manota menshi cyane. Nk'abantu mwaciye muri kaminuza murazi yuko iyo ari distinction. Nukuvuga ngo leta y'u Burundi iheruka gukubita distinction gaho. Dabe rero ico muyigira. Nuko mu misi heze twarabwiye yuko tugiye kubazanira abashikiranganje bamwe bagize leta y'u Burundi ngaha kugira ngo tubibutse ibintu bimwe bigaragara yuko basa n'abaduciyemo. Narabwiye yuko baducacanya ugacumengo ivyo bavuze nivyo ugasigarura zungurutse umutwe mu nyuma ukavuga uti abantu kumengo baraduciyemo. Abantu kumenga ivyo bavuze sivyo tubona. Muduhangaze rero kubona bitashotse biba hari gihe murazi yuko namwe bigora abagabo. Ariko no musi reka duhere mu bushikiranganje bw'inyubako za leta canke ministère des infrastructures yahora ari ministère des travaux publics. Irongowe n'uyu mugabo dukundane Dieudonné. Ubushikiranganje murazi yuko ari ubushikiranganje buri mubwo twokwita ubushikiranganje cre bwa leta. No kuvuga ngo ubushikiranganje budasanzwe mu bushikiranganje bwa leta. Ubu nibwo bujejwe ivy'inyubako za leta, inyubako zikomeye, amabarabara, amavuriro, amasoko, donc ibibuga vy'indege n'ibindi vyinshi, biraro, ibibuga, eka inyubakwa muzi zose zikomeye za leta. None rero muti bimeze gutega wampaye inka. Bwa mbere na mbere bwobwo muri ubushikiranganje abakorerayo gushika ubu bafise ibibazo bidasanzwe. Muti gute? Ivyo nivyo ngoma ndabacire ku mayange. Ubwa mbere na mbere nababwiye nti leta y'u Burundi iheruka kwiha amanota 80%. No kuvuga ngo distinction. Vyumvikana yuko ibikorwa vyayo yabikoze ku rugero rwiza. Ariko abantu bo muri ubu bushikiranganje bariyumvira aho ayo manota yavuye bakahabura. Bati kumbure ayo manota arashobora kuba yavuye mu bundi bushikiranganje atari ubushikiranganje bw'iwacu. Bategira amahoro. Twebwe abahinga bo mu bushikiranganje bw'inyubako za leta ubu nta kazi dufise. Tumaze imyaka 4 yose tudakora akazi.
umengo wumvise ico kintu kiratangaje kumara imyaka 4 abakozi b'ubushikiranganje batariko barakora akazi wovuga uti none ivyo bintu bishika gute batigira amahoro biratahuritse akazi kose kakogwa n'abatekinisiye bo mu bushikiranganje bw'inyubako za leta kagiye muri obuha bati obuha yaratwaye akazi kacu kose bati abakozi barenga 300 bo mu bushikiranganje bw'inyubako za leta batonda mu biro gusa ukwezi guheze bagahembwa muri make nta kazi bafise ngo mu bintu bibabaza cyane ibi bintu birimwo ngo nta kintu kigoye nko gutonda ku kazi atacu ufise ukora hanyuma ukirirwa ngaho ngo nta n'amamashini bafise mw'imashini zaho zarabaye bigiriti mvuze bigiriti namwe muca mwumva yuko imashine zapfuye bati none mu vy'ukuri abakozi barenga 300 b'ubushikiranganje guhembwa batariko barakora ivyo bintu biteza imbere leta canke bisubiza inyuma ako nakabaza bavuga bati twebwe nk'abahinga bo mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta akazi kacu no gukorera kuri tele ariko bati gira amahoro ubu usanga twibereye mu biro atakintu turiko turakora umuntu akaguma yigorora ngaho nta dossier afise nta gikorwa na kimwe ariko arakora ugasanga ivyo bintu biraturambira gose bati kibabaje rero gusumvya ibindi ubuhinga dufise mu gihe tutariko turabukoresha usanga buriko burapotera bati kibabaje gusumba vyose turiko turononekara mu mitwe bati abantu babona dutonda ku kazi bahagira ngo turafise akazi dukora mugabo nta kazi dufise dukora ikintu muracumvaga yemwe ikintu gihambaye cyane bateraba igihugu gifise imbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 bati none twebwe turiyumvira duti mbega iryo hangiro twoshobora kurishika ko gute abakozi barenga 300 b'ubushikiranganje bw'inyubako za leta batariko barakora bahembwa bicaye bati kumbure twibaza yuko ivyo bintu biriko bibera mu bushikiranganje bw'iwacu gusa ati mu bundi bushikiranganje kumbure bashobora kuba bariko barakora ibintu bihuriranye na ya manota 80%. Baribaza bati none raporo ihabwa umukuru w'igihugu iyo raporo iba yavuye hehe bati gituma tuvuga yuko aya manota 80% ari amanota ateye ubwoba tutabona iyo yoba yaravuye dufatiye ku bushikiranganje dukoreramwo batehe namwe nta gikorwa na kimwe ubushikiranganje dukoreramwo cigeze gihera bati bikorwa ARB yakoze nta gikorwa na kimwe cigeze gihera vyose vyarangirira hagati gushika n'ubu ntibirahera aha bagira ko batanga karorero bati nimwirabire namwe amabarabara nibihomoka gusa bati ibikorwa vyariko birakogwa mu gukora ibarabara hari yibubanza ryarimwo ibihomoka vyarahagaze ibikorwa vyariko birakorerwa muri komine Mugwi vyarahagaze ivyariko birakorerwa muri komine Bukinanyana vyarahagaze ivyariko birakorerwa ibuganda kujya kane rya Ndava ijya Mugina ibihomoka vya Musigati ivyo vyose nta gikorwa na kimwe cashoboye guhera bati ivyo vyose vyaguye hagati bati ubwo n'uburorero rero bukeya dutanze bati none mu gihe ivyo bintu bimeze uko ubushikiranganje twebwe dukukira bwoba bwarosa ngahe bati umushikiranganje dukundane Diyodone gushika ubu yihaye amanota yo kwihangahe reka tuje kuvyerekeye obuha ariyo
ifise akazi k'aba bakozi bose kino gihe. Umukuru w'igihugu mwarumvise ubwa mbere na mbere ingene yidogera abakozi ba obuha. Aravuga ati nta kintu na kimwe abakozi ba obuha bariko barakora. Ivyo ntimwavyumvise ga yemwe? Afatiye kuri ya nyubakwa y'Igitega yateba guhera, murazi yuko gushika n'ubu itarahera. Mwarumvise amajambo umukuru w'igihugu yavuze anegura ibikorwa vya obuha. Muheruka kumva kandi umukuru w'igihugu wenyene avuga ati ntivyumvikana. Mbega abantu muriko mwubaka mwitenga, muriko mwubaka mu kajagari, mujaganya ibiki n'ibiki, bati mbega imbona kazoza mwoba muyikorerako. Ati mu misi iza abasuma bivye mu Kamenge, abasuma bivye mu Carama, abasuma bivye mu Kinama bose bazoruhukira mwitenga. Ati mwitenga niho bazoba bafise eta major. Ati none mupolisi abakurikiye azobasangahe? Voilà, bazoba baritunganirije mwitenga hanyuma baje bamumata. Aha rero aba bakozi bo mu bushikiranganji bw'inyubako za leta baravuga bati none ko umushikiranganji yavuze ati ibintu byose bikorwa ku mategeko, nta muntu n'umwe azosubira kubaka adahawe uruhusha n'umushikiranganji. Voilà, yerekane pra, yerekane ibiki, yerekane vyose. Bati none ibi bintu biriko birashika gute? Bati abantu babandanya bubaka mu kajagari bigenze gute kandi umushikiranganji ico gikorwa yavuze yuko yagifashe mu minwe. Umushikiranganji wenyene ariko yubaka mw'ivyo bice, ako kajagari kaba akabona. Kandi n'uwo munsi umukuru w'igihugu yavuga ibi bintu umushikiranganji yari ngaho. Abakozi rero baribaza bati none kazoza k'igihugu nakahe? Abategerezwa ko bariko barakora akazi baricaye, abariko barakora akazi ntako bariko barakora. None ibintu bimeze gute? Ubu baza baradamwe ibintu babiraba nk'abandi bose. Tubabajije ivyerekeye iyubakwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, bavuga yuko bahaca nk'abandi bose, ntibazi nabo nyene ibiriko birahakorerwa. Bati umushikiranganji wenyene niwe kumbure yo babizi. Aba bakozi rero ikintu basaba umukuru w'igihugu, bamusaba akazi. Baramusaba yuko yobasubiza ku kivi, bagakora bagahembwa bakoze. Basaba yuko boreka kuguma bicaye mu biro kuko ngo bariko barapfa mu mitwe. Ivyo bariko barabisaba kubera batumva ukuntu akazi kose baba bahora bakora bakatswe kakaja muri obuha. Kandi bigaragara neza yuko obuha kino gihe atakintu na kimwe iriko irakora. Ngo kubwiyo ngendo canke kubwuko kuntu abakozi bariko barononekara mu mitwe, ngo muri groupe bahuriyemwo, iyo groupe ikabirimwo n'umushikiranganje nyene, ngo bakozi basigaye bavuga nk'abihevye, ngo kuko ntaco bakicera bariko barononekara mu mitwe. Mwiyumvire namwe umuntu ubunebwe burica cane. Ubunebwe burica iyo wicara ngaha atakintu uri kurakora vy'ukuri urononekara mu mutwe. Mu kurangiza rero baravuga bati mbega hamwe vyobandanya bimeze uko abakozi barenga 300 atakintu na kimwe bariko barakora mu bikorwa vya leta, mbega vyokunda yuko igihugu gishika kuri yambona kazoza? Ico kibazo c'aba bakozi namwe muriko muranyumviriza, nimwaba mushoboye kucishura mucishure muri commentaire, twumve ingene mwobikora, twumve ingene vyokorwa kugira ngo igihugu gishike kumbona kazoza. Igice c'abakozi nk'aba bakora mu bushikiranganje nk'ubu ataco bariko baraha amaboko, bariko barononekara mu mitwe. Barisabira bavuga bati umukuru w'igihugu azotiza agashambara apfuma bagirira agasiripurize arabe ingene ibikorwa vyabo biriko biragenda.
bati umunsi umwe azoyomboke arabe ibikorwa bariko barakora, abanze yirabire ko barira busema, nuko ikaba ingingo wamaye inka. Nuko reka turangirize kuri aka kamo k'aba bakozi. Jewe nariteze ko umushikiranganji aja imbere y'inama nshingamateka kugira ngo abazwe ibibazo, narabuze mugabo ntaco, nibaza yuko bazoba baramuhamagara. Ariko ibikorwa byo muri ubu bushikiranganji biraboneka yuko bifise amanota make cyane. Tugiye kurabira hamwe rero ko ayo manota angana uko kose yoba yavuye mu bundi bushikiranganji. Tuje mu bushikiranganji bw'ubutungane, tubatware mu bushikiranganji ubwahe bw'ubutunzi. Ntaco muratubwira ubundi bushikiranganji twoca dutambukiramwe kugira ngo turabe ivyabwo. Nuko rero muhezagirwe, Imana ibarinde kutagira akazi, kutagira ibikorwa ukora ukirirwa wicaye birababaza, kandi wategerezwa kuba ufise akazi. Mwumve abantu bashitse aho bitakambira bati yereka turasavye turonka akazi, turasavye mudushire ku bikorwa. Murazi yuko igihugu c'u Burundi gikeneye abakozi cyane, mugabo ubu bariko barisabira bati duha akazi. None ga yemwe umukuru w'igihugu nabaha akazi, nabashire ku bikorwa, bikorere. Uwo bayakurikiranye iki gikorwa navuga ati naganze mu mitima yacu. Nuko reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ijoro ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Musengera abakozi, murumva yuko Satani yabanyaza akazi, mu yandi majambo yabanyaza umunezero. Tuzosubira rero mu bushikiranganje bwahe. Muragira ico muvuze. Turi mu mbona kazoza 2040. Je naragiye ngoma ndabiyo ndiko ndaca ahantu. Umunsi umwe navuze nti jewe ico mbona izi nzu zose mbona ngaha tuzozimanyagura twubake inzu zijanye n'2060. None aha turiko turakora twisunga. Je nimumbwire abantu muba mwitenga, je mbwira imbona kazoza iyo mwitenga mu 2060. Muraha aba mwitenga mbwira imbona kazoza mwitenga y'2060. Ndabwira imbona kazoza ya abantu bazokwiba mu Kamenge mu Kinama muri centre ville, bose baca biruka mwitenga, umupolisi akabakurikira fye bikaca vyanga kubera nta modoka izobironka hica. Muzo ambona kazoza mwitenga mu 2060 nakajagari gusa, aba bandi bose abicanye muzo basanga hajya mwitenga. Muravyemeye? None kuko muriko murabigira mubona iyo mbona kazoza. Imbona kazoza mwitenga nta matara azoba ariyo, nta n'amazi. Kubera iki? None amazi yogenda ahantu hatarutonde, nta barabara. None bazocisha he? Amatara azoca he? Amazi azoca he? Murumva imbona kazoza muriko murabona iyo mwitenga? Kari nkaho ga nk'ivyo mwasanga mutahora mubibona.